iyo umutwara ariko arakurikirana ibintu neza bituma mu butegetsi bategezwa kumenya ingorane zibera muri quartier. Ego urumwe mu bitoza kuri uno mutumba wa Mugirigiri muri no zone nshasha ya Mutimbuzi komine ni Ntahangwa. Mbega wo kwidondora bariko baradukurikirana ukatubwira n'imigabo n'imigambi ufise n'ivyifuzo wifuza gukorera abene gihugu bonga muri quartier Mugirigiri hamwe bishitse ugatogwa. Jewe nitwa Hatunyimana Ernest, izina bantazira benshi bazi ni Sagaga. Ni mu bitoza muri iyi quartier nshasha basigaye bita Mugirigiri. Ego hama ku kibazo mbajije kubijanye n'imigabo n'imigambi dushira imbere kubene gihugu, tugiye kwitoza twari dusanzwe turi mu barongo ino quartier icitwa umutumba. Ni byinshi twagiye dukorana n'abene gihugu, ariko nkuko quartier yahindutse twahatwara ari umutumba, ubu ni quartier twahatwara ari zone, mugabo ubu zone Marambyo, ubu ni zone Mutimbuzi. No kuvuga ko natwe twifuza ko hari bihinduka ku byahora biri ngaha kuri quartier yacu. Turabona ko icambere twebwe ntitugiye kwitoza ngo tube abatware batwara bene gihugu, ahubwo turi mu bantu bazoba abasuku ba bene gihugu, kuko muri quartier nitwe dutanga raporo bishitse mu byifuzo n'ivyiyumviro bya bene gihugu, nibyo tuzoza turashikana aho bitegerezwa kandi tubikurikirane, kuko turabaserukira, turi ijisho rya bene gihugu, tukaba jisho ry'umukuru w'igihugu. Nico gituma icambere dushira imbere mu migabo n'imigambi tuzoba abasuku ba bene gihugu. Ikindi ca kabiri, iyi quartier yacu iri mu quartier nyinshi, mugabo zirakenye amazi n'amatara. Kumbure iyo umutwara ariko arakurikirana ibintu neza bituma mu butegetsi bategezwa kumenya ingorane zibera muri quartier. Natwe tuzogerageza gukoresha amanama mu butsimbiri, ingorane zarizo zose abene gihugu bafise tuzotanga raporo ku gihe kandi tugaruke twishuze aho dutanga raporo. Ego murakoze. Ego nakahe kamo wotera abene gihugu ku itariki 25 azoba ari ku munsi wa mbere? Akamu notera abene gihugu kugira ngo bikunde ndababwire, ndumwe mu bitoza mugabo hirya no hino hari abagenda batanga ibinabiriya, no basaba ko batotora amahera, botora umuntu bazi w'imvuga kuri kandi hari nico azobafasha. Nico gituma ntumirira abene gihugu bose bo muri iyi quartier gusidukana niyo baranze, ndomwe mu bitoza mugabo baze batore bisunze uko turiko turahiganwa, kandi bisunze ko hari uzo bashikana ku iterambere rirama mu kubaserukira no kumbavugira no kuba hafi yabo. Na cane cane narabwiye ko turi kumwe twese bishoboka mu bintu by'iterambere. Nashize imbere gushigikira ibikorwa rusange, dushize inguvu hamwe katana kimwe tutazoshikako, kandi tuzogwiza inzira z'imigenderanire, kandi tuzokurikirana kira muntu wese imigambi ya leta canke amatongo ya leta hari hose tuzoyubahiriza. Nico gituma rero no basaba ko bontora, kuko nshira imbere ineza yabo n'ineza yanje kugira bose tube kumwe, na kari civugo ngo turi kumwe twese birashoboka.